uno munsi tugira turabira hamwe kubijanye na n'umuyaga nkuba kenshi ndakunda kubabwira ibintu umuntu gukoresha kugira ngo umuyaga nkuba uno munsi aroka appareil kitwa Shine na turbine murazi ko umuyaga nkuba hanini utuzi wareje wajidezo canke umuyaga nkuba uza uva ku mabaraje haro no mu minsi kenshi turabwira izuba imijoro y'izuba rero ubundi buryo buriho kandi bukomeye kandi bukoneza cyane ni n'umuyaga abantu mu Burundi kenshi turakunda kubona ko umuyaga ukunda kwa muhari aba mu ijoro aba ku murango aba hafi y'ibiyaga aba mu misozi ho usanga ari mwinshi cyo rero nk'iburaya hariho ivyo bita amaturbine amaturbine ajya pa amaturbine y'umuyaga kuvuga bimwe bizunguruka amapale bizunguruka icyo rero haro abashyizeho turbine ntoyi portable ifise ibiro nka bine vyonyene umuntu ashaka kugendana nakuma umuntu ashaka gushira mu mufuko wiwe agaca ashisa ahantu yuve ngumuragiye mu musozi canke mugiye ahantu kure abantu bakunda gutembera mu misozi kugira amarandonnée camp de vacances canke ubutije ngiye ahantu kure sinzi kuza kuronka aho ucomeka akarero kagara gufasha ko ushokuronka umuyaga nkuba ukwiye aho kandi mwinshi mu ahantu uri akorera ubona kashobora gutanga umuyaga nkuba ungana na 40 bayita gute 40 watt 40 watt ni nka ampole mu minsi dukoresha kenshi usanga ari ama 5 watt ivero nka burya wa ampole udutse mu mazu yacu nk'umunani kandi akabona bubukaka neza amatelefone gakoresha sortie USB kandi indani karabika umuriro ungana na 12000 mAh sigo muravye nka batterie ya telefone isanzwe usanga zifise nka 3000 mAh bero igaciga kigero ngo 12000 kandabe batterie isanzwe ya telefone butoyi biya twita ngo gatoroshi nki batterie ifise ngaha ifise 1000 mAh ifise igihumbi rero ishaka kubika umuriro ushaka gushaja telefone nyizi nk'ubutoyi nka 10 na 12 umuyaga nkuba ubitswe mugihe umuyaga waheze wose rero abantu kenshi bakunda kwidoga yuko ivy'izuba mu ijoro izuba ribura cyangwa imvura iguye bidakora rero umuti w'umuyaga rero abantu baba ahantu mu biyaya cyangwa hagati y'imisozi urumva ko akantu kitwa Shine rero nakantu keza cyane gashobora gufasha abantu kugira bashobore kuronka umuyaga nkuba vyoroshe kandi kataremereye gusa igiciro kiraremereye kuri original yako kari kuri $400. Kazoza FM, be your own boss.